Iyi ni radio ry'Amerika. Radio ry'Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 na FM 88.3. Muri neza mfite iminsi turi kumwe ni Frederic Nkurikije ateranije ibiganiro byo kuri saha. Ibiganiro tubandanya kubategurira turi mu zacu kubera ikiza ca corona cadutse kw'isi hose. Ikaze mwese mu makuru yo muri aka kanya. Ikama ry'amashuza no kuvuga amashuha mu karere ka Rusizi mu Rwanda birateye amakenga abanyagihugu batuye muri ako karere. Ku cyumweru nari mpari mu gitondo nahazana nimugoroba, ariko kuwa mbere mu gitondo tunje gukaraba dusanga amazi yagabanutse cyane. Uyu ni umwe mu banyagihugu batuye mu micungaro y'amashuza mu karere ka Rusizi. Iyi nkuru kimwe n'andi makuru yerekeye akarere k'ibiyaga binini arimo ikiza COVID-19 gisa n'iciyongera mu Rwanda no muri Uganda. Inkuru y'umutahe Rwanda basohoye wo guta muri yompi ya Aloyiza Ntiwiragabo yikekwa ko yagize uruhara muri jenoside yabaye mu Rwanda, hamwe n'inkuru ibibazo bihanze sentare inkuru ya Gitega mu Burundi aho imanza zimara igihe kirekire zitaracibwa. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere, ariko imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloyize Bigirimana agiye kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Urakoze Frederic. Tuyahere kuri inkuru ku Burundi. Buramatari w'intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi asaba abanyagihugu hamwe n'indongozi zo mu ntara arongoye gusidukana n'iyonka kuri uyu wa kane kwigenekerezo rya 27 uku kwezi k'umunani kwakira bene wabo b'abarundi bahunguka bava mu nkambi ya Mahama mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Mu rwandiko yanditse ejo ku munsi wa gatatu, Buramatari Albert Hatungimana yasabye cyane abarongoye ubuzi, amashirahamwe, amadini hamwe n'izindi ndongozi kuza kwakira bene wabo. Avuga ko igikorwa cyo kubakira kibera aho binjirira ku mupaka wa Gasenyi Nemba muri komine ya Busoni. Umugwi wa mbere w'izo mpunzi zihunguka zitezwe kuri wa kane ugizwe n'abarundi bagera ku 500. Abasivile bashika kuri 24 barishwe mu minsi ibiri n'umuhari ADF witwaje ibirwanisho mu ntara ya Beni mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho igisirikare ca leta kiriko kiratana mu mitwe n'imihari yitwaje ibirwanisho. Umuhari ADF wagirizwa ko kuva mu 2014 umaze kwica abasivile barenga 1000 mu karere ka Beni mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Umukuru wa societe civile muri ako karere Kinos Katuo yavuze ko ibiziga 200 byatowe kuwa mbere mu mihana yi Mapasana na Mabuo, ibindi bine bitorwa ku munsi wa kabiri mu mihana ya Mbau. Tukivuga muri Kongo nyene, abasirikare 21 hamwe n'abapolisi bararengukishijwe imbere ya sentare ya gisirikare ku vyaha byo gufata abakenyezi ku nguvu mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'iyo sentare Major Alain Giongenga Luanzu yavuze ko sentare ya gisirikare kuva ku munsi wa mbere iriko iraburanisha abasirikare bagirizwa ibyo vyaha, kandi n'abantu 23 bakorewe ayo mabi baraje kubagiriza. Abakenyezi bariko barafashwa muri izo mburano na muganga Denis Mukwege avura ingwara z'abakenyezi yanatahukanye agashimwe kitiriwe Nobel mu 2018. Abanywanyi b'uwahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo bavuze ejo kuwa gatatu ko bazotanga kandidatire yiwe yo guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu ku izina ryiwe mu matora yo mu kwezi kw'icumi. Laurent Gbagbo asanzwe i Buraya inyuma yo kurekurwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Urunani rushigikiye Gbagbo rwitwa Ensemble pour la démocratie et la souveraineté rwavuze ko ruzotanga izina rya Gbagbo hisunzwe amategeko. Abategetsi b'umugwi utunganya amatora baza baranse ko Gbagbo n'uwahoze ari umukuru w'abarobere Guillaume Soro bemererwa guhiganwa muri ayo matora. Umukuru w'uwo mugwi Coulibaly Couibert yavuze mu kwezi kw'indwi ko uwo wese yagirwa n'ivyaha atazoshirwa ku rutonde rw'abakandida.
abahuza bo mu bihugu byo mu burengero bwa Afurika mu muryango wa CEDEAO babwiye abasirikare bakoze kudeta muri Mali ko bashobora kwemera leta mfatakibanza iyobowe n'umusivile canke ofisiye w'umusirikare yakukurutse mu gisirikare mu gihe kitarenze amezi 12. Ibi byavuzwe na Prezidansi ya Nigeria. Ibi bitangajwe nyuma y'inama hagati ya Perezida Muhammadu Buhari wa Nigeria n'umuyobozi w'intumwa z'umuryango wa CEDEAO zatahutse muri indwi zivuye muri Mali mu biganiro n'abaofisiye mu gisirikare ca Mali bayoboye kudeta ku itariki ya 18 z'uku kwezi k'umunani i Bamako. Igitigiri gito c'abasirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika barakomeretse mu guhanahana amasasu kwabaye hagati y'abasirikare ba Amerika n'Uburusiya mu gihugu ca Syria. Umwe mu bategetsi b'igisirikare ca Amerika atashimiye ko izina ryiwe rigaragara yavuze ko abasirikare bakomeretse bitavuye mu gutana mu mitwe nyako ariko ko kwabaye gusotorana. Umutegetsi avuga ko byabaye mu ntango z'indwi mu buraruko bushira ubuseruko bwa Syria kandi kwizo nkomere zisanzwe. Urakoze ndabisi ku makuru uje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 n'imetero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3 na FM 88.3. Mu kanya amakuru avugwa mu ntara. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara nakaryo ijwi ry'Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara ni canyu. Makuru avugwa mu ntara. Mu Rwanda ubwiyongere bwa COVID-19 bwagaragaye muri ibi bihe bwatumye inama y'abashikiranganje ifata ingingo zikomeye zivuga ko abantu bose bategerezwa kuba bashitse mu ngo zabo isa moya yo ku mugoroba. Iyi nkuru turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Tukivuga kandi kuri ico kiza kibangamiye isi yose muri iki gihe, muri Uganda naho nyene abandura umugera wa corona bariyongera cyane. Umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi aratubwira uko vyifashe. Umubare wamaze kwandura indwara ya COVID-19 muri Uganda umaze gusaga 2500. Mu mpera z'icyumweru gishize, Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu yatangaje ko bwabaye bwa mbere kubona umubare munini w'abanduye mu munsi umwe. Uwo munsi akaba harabonetse abarwayi 318 banduye, kandi abenshi muri bo akaba ari imfungwa zo muri gereza yo mu majyaruguru y'igihugu. Kuri abo 318, 154 nibo bari imfungwa, kandi mu mujyi wa Kampala kuri uwo munsi nawo haboneka abandi 136. Ukuva icyo gihe, ukurikije imibare itangazwa buri munsi na Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu, abasaga 50 nibo basanganwa n'ubwo burwayi buri munsi hirya no hino mu gihugu. Ubu umubare w'abanduye babonetse hano Kampala honyine akaba usaga 500. Bivuze ko kuba ari umujyi wirwamo abantu basaga miliyoni 2 ku munsi, ubwandu bwa COVID bwaba bumaze gufata benshi mu mujyi ariko bataragaragaza ibimenyetso. Ukurikije Minisitiri ushinzwe amagara y'abantu Jane Ruth Acheng, muri rusange abaturage ntabwo barimo gukurikiza amabwiriza yo kwirinda, bityo akaba hagomba gusubizwaho amabwiriza akaze yo kwirinda. People are no longer following the preventive measures. Abantu ntibagikurikiza amabwiriza yo kwirinda. Ibi bigaragarira mu bigo by'imodoka zitwara abagenzi n'amasoko. Bivuze ko icyorezo kigiye kugera mu nshonda zose z'igihugu, naho cyari kitakageze tukagera ku rwego rukomeye cyane rw'ubu burwayi. Ako kaba kabaye akaga mu gihugu cyacu. No kubera iyo mpamvu, kugira ngo twirinde kwiyongera k'ubu burwayi hamwe no gupfisha abandi bantu benshi cyane, bishobora kuba ngombwa ko amabwiriza yaguma mu rugo yasubizwaho. Infections and mass death, it may be necessary to consider another lockdown. Ku bantu basaga 2500 bamaze kwandura, hafi 1300 bo bamaze kuvurwa nuko barakira, kandi 360 bo akaba ari bo bamaze gukorerwa ibipimo by'amagara mu gihugu cyose. Ikibazo cy'iki cyorezo kirimo kwiyongera umunsi ku wundi aha mu gihugu, mu gihe cyakabaye kigabanyuka ukurikije imyiteguro yose leta yashizeho. Nicyo inteko ishinga amategeko yiriwe iganiraho, akaba perezida w'iyo nteko Rebecca Kadaga agira leta indi nama.
Ati ndibaza ko ubu leta ikwiye kwibanda ku cyo gufasha abantu kugira ngo bamenye uko babana n'ubu burwayi kumara igihe kirekire, kuko bigaragara ko atari uburwayi bugiye guhita bushira. Tugomba kumenya uko twabana nabwo, ibyo dukwiye kurya byarushaho kubaka imibiri yacu kugira ngo iburwanye. Leta kandi igomba gukoresha ingufu kugira ngo amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo akurikizwe. Kuva umunsi w'ejo umukuru w'igihugu yarategejwe gutanga ijambo ku mabwiriza mashya guhasha iki cyorezo. Benshi bakeka ko ashobora gusubizaho amabwiriza yaguma mu rugo, cyane cyane mu mujyi wa Kampala no mu nkengero zawo, hamwe no kongera guhagarika ingendo z'imodoka zitwara abagenzi, dore ko amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo atagikurikizwa cyane cyane muri iyi myanya, ukurikije Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Urakoze Ignatius. Dusubire mu Rwanda aho icatumye amashuza no kuvuga amashuha akama mu karere ka Rusizi kitabonwa co kimwe. Abanyagihugu batunga gatoki ituritswa y'intambi muri kariyeri y'uruganda rutunganya isima iri hafi yaho, mu gihe ubuyobozi bw'ubwo ruganda buvuga ko iryo kama ryatewe n'ihindagurika ry'ibihe. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Temistokle Mutijema. Biteye ubwoba cyane, nk'ahangaha njye sinashobora gukandagiramo ngo ndenge n'ahantu na hatoya, ariko none ndi kwidamangizamo. Ibintu twebwe rwose urebye byaduteye ubwoba, kuko urebye n'abasaza. Abo ni bamwe mu baturiye aho ayo mazi y'amashyuza yari ari mu kagari ka Mashyuza kandi ayitiriwe umurenge wa Nyakabuye w'akarere ka Rusizi. Baragaragaza ko batewe ubwoba n'uko aya mazi yaburiwe irengero mu gihe gito. Ni amazi ubusanzwe yazamukaga mu nda y'isi ashyushye. Abahanga mu by'imiterere y'isi bakavuga ko ubwo bushyuhe buturuka ku miterere y'igice aherereyemo kibarirwa mu karere k'ibirunga. Aya akaba yari yarakoze igisa n'ikiyaga gito aho muri Mashyuza. Abakuze bo muri ako gace bavuga ko bavutse basangaho. Icyakora kuva kuri uyu wa mbere cyose cyari cyakamye. Ubu haragaragara igisa n'umuyoboro muto w'amazi make avubuka hari isoko yayo. Ku cyumweru nari mpari mu gitondo, nahazana nimugoroba, ariko kuwa mbere mu gitondo tunje gukaraba dusanga amazi yagabanutse cyane cyane. Bigera amasaa 2 saa 3 tubona ari kugabanuka, saa 4 saa 5 ari kugabanuka, bigera saa 8 ndetse hano haruguru yamaze gushiramo byarangiye. Amazi yagendaga turi kureba uko isaha irangiye amazi akabana ari maraporomoka. Hano nahavuye saa 12 amazi amaze kubiye inzira, ariko yari inzira nini. Natangajwe nuko nagarutse saa 11 nahagera ngasanga noneho byarushijeho kwika, ahubwo amazi yaremye akayira kamwe gusa. Kubigaragarira amaso, aya mazi yaciye munsi y'ubutaka ahinguka mu kirombe cy'uruganda rwa Simerwa kiri hafi aho, akomeza agana mu gishanga cy'umugezi wa Rubyiro uri aho hafi. Intandaro y'uku kuva kw'amashyuza mu kiyaga cyayo kugeza ubwo gikamye na n'ubu ntirasobanuka. Abayaturiye barayishakira ku ntambi zimena amabuye zimaze igihe ziturikirizwa muri iyo kariyeri ya Simerwa ahavanwa igitaka cyifashishwa mu gukora isima. Nkurikije ko nabibonye n'uburyo nari maze iminsi numvamo mu intambi baturitsa umugoroba, mbona ikibazo cyavutse ni igikomoka ku ntambi buriya zapanuye umusozi, niko kurigita kw'aya mashyuza. Intambi impamvu tubivuga nuko iyo bari kuzirasa n'amazu kw'abatuye hirya kure haramenagurika ari gutigita. Noneho rero ahaho turi gukeka ko bashobora kuba bararashe ibitare by'amabuye biri kuzimu, byaba byari bikingirije aya mazi bibaye nk'urugi rwo kuyakinga, bikingutse amazi. Icyakora mu itangazo uru ruganda rwasohoye kuri uyu wa gatatu ruragaragaza ko iriduka ryatumye amashyuza ava mu kiyaga cyayo ryaba ryaratewe n'imihindagurikire y'isi. Simerwa yumvikanisha ko irimo gukorana n'inzego z'ubuyobozi mu gushakisha mu buryo bwimbitse intandaro y'iki kibazo, ari nako hashaka umuti urambye wacyo. Icyabiteye cyose ariko ku batuye muri aka karere ndetse n'abaturuka ahandi bifashisha aya mazi bayabonamo umuti, baravuga ko iki ari igihombo gikomeye. Narabyaye maje kubyara umugongo utinda gukomera, ndazara mu mashyuza ababyeyi barankanda, bamaje kunkanda nagiye ndi umuntu muzima. Ubwo rero muri make amashyuza arafitiye abantu akamaro. Aya mazi yavuraga rubaga impande, yavuraga indwara z'imitsi ndetse na parariza, ko umuntu yagendaga gutya yaragendaga neza kugera ubwo ndetse asigara n'amaguru atabasha kugenda. Hano yazaga rwose muri amazi tukamukanda tukamufasha umuntu agakira. Uretse n'ibyo kandi aba baturage bemeza ko aha hari hamwe mu hantu nyaburanga hakurura abakerarugendo bavuye mu bice bitandukanye by'isi. Byekenye n'amashyuza, hari abantu bajya baturuka hirya bakaza bakayareba, mu kureba kwabo bigatuma mu gice cya hano iwacu dutuye tumenyekana. Abavaga i Burundi, abavaga Kongo, abazungu bavaga muri Amerika n'ahandi hose atandukanye baza baje gusura nyine parike ya Camudongo na Nyungwe, bagatekereza no kuza ku mashyuza, bababwira ko ari amazi y'umwimerere umuntu akoramo akikanda.
ntagire amavunane. Hagati aho inzego z'ubutegetsi ziratangaza ko zigiye gukora inyigo ku cyaba cyarateye amazi y'amashyuza kuva mu gitereko cyayo. Bwana Ngaruye Jean Claude uyobora ishami rishinzwe ubushakashatsi bw'amabuye y'agaciro mu kigo cya leta y'u Rwanda gishinzwe ubucukuzi bwa mine, gaze na peteroli yabwiye Ijwi ry'Amerika ko guhera kuri uyu wa kane iyo nyigo itangira gukorwa. Mu bigomba gusuzumwa nk'uko iki kigo kibitangaza harimo n'ibyerekeranye n'izo ntambi zo muri kariyeri ya Simerwa zishyirwa mu majwi n'abaturage, ariko kandi hakazanarebwa niba ibyabaye ntaho bihurira n'umutingito uherutse kumvikana muri byinshi mu bice by'igihugu. Nibutse kuretse ibivugwa n'abaturage ku kamaro k'aya mashyuza, hari n'inyigo yari isanzwe irimo gukorwa n'ikigo cya leta y'u Rwanda gishinzwe ingufu z'amashanyarazi REG, harebwa uko ayo nayo yabyazwa ingufu z'amashanyarazi. Temistokle Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi ry'Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. ubu naho dukurikira mu Burundi, aho abanyagihugu bafise imanza muri sentare nkuru y'intara ya Gitega bavuga ko imanza zabo kenshi na kenshi zimara imyaka irenga 10 zitaracibwa. Ni inkuru iradiyo Ijwi ry'Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi. Tuisomerwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda. Bamwe mu bafise imanza muzavuye mu sentare y'intango agize iyo ntara ya Gitega zungururizwa muri sentare nkuru y'intara, bavuga ko zimwe mu manza zimaze hagati y'imyaka 10 na 20 zitarahera. Uretse guteba gucika kw'izo manza, bigwiza ugwanko hagati y'ababuranyi n'uburyo bwo kwiyunguruza buba bwinshi, bikabatera kwihebura kuko bavuga ko bajuragirika mu gihe baje kubaza imanza zabo zigeze. Abari bamwe mu bafise imanza muri sentare nkuru y'igihugu ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi. Naha nicaye kuri grande instance n'ubu mbona ko mengone zuguruzuguru kubera urubanza rurashaka gucika mugabo rugateba gushirwa mu ngiro. Nk'ubwo wanje rumaze imyaka 10 mugabo n'ubu ntibashirwa mu ngiro. Rero jewe nk'ikintu nosaba kabisa, nosaba nk'umuntu akadufasha nyene zikaja mu ngiro vraiment kubera ntibitahuritse. Nk'imvo nazo jewe sishaka gutahura imvo kubera ntamvo nimwe yobuza ikurikizwa ry'urubanza. Twe twivira kuri sentare nkuru y'igihugu. Rero twe twosaba yuko dufate nk'imanza ziba zaracitse na sentare y'intango iheze ikazikurikiza neza, ikazikurikiza itaravye hirya no hino. Yego mubunye mu misi iheze naje nejo kandi nari nagarutse baca batubwira ati nidusubire inyuma. Rero mu ndwi iheze baraje twumvise ati baje ku makomine, ntabyo twamenye. Mugabo mu nyuma baca basiga babwiye ngo bakuru b'imitumba ngo baroze ejo kuwa kabiri. Ejo rero twaraje ntitwarose. Ni nk'ubu rero twe twagarutse turabe yuko bo bitubwiramwo, tugice batubwiye dukora icyo nyene, batubwiye ati turataha. Ngane nyene birazidutera kuko nk'ubu ahantu hagendwa n'itike kuko haragora. Cyo usanga tuteko turaronka amahera y'agatike. Dusaba yuko nyene ibintu bo bitubwiramwo hanyuma nyene umuntu akareka kuzararuhira hejuru kuko itike riragoye. Mu nama buramatari w'intara ya Gitega aherutse kugirisha abakora mu rwego rw'ubutungane bo muri iyo ntara, Nadine Kanyamuneza arongoye sentare nkuru y'igihugu ya Gitega, avuga ko ubukene bw'imiduga yo kwiyunguruza aribwo butuma imanza ziteba kuja mu ngiro kuko bataronka ingene baja kuzishira mu ngiro. Turafise imanza nyinshi cyane ari naho hava imyidogo kenshi y'ababuranyi. Kenshi nabo nyene baraza batazi aho rubanza rwabo rugeze kuko isentare imaze kugira imanza zishika 8,000. Murumva ko muri classement gashobora kuducamo. Muri ico gihe rero hari gihe umuburanyaza ntamenye yuko ngo bagwaracitse canke rukiriko ruraburanishwa kuko nabo nyene atarukwirikiranye. Ugasanga muri uwo mwanya badahise barutora, ugasanga vuye aho yidoga ati urubanza rwanje rwaratakaye canke rwaranyitse. Muri rusangi rero kiduhanze n'ikibazo c'uburyo kuko iyaba uko umuntu bikenewe ko dushika twaca dushika nibaza ko n'imyidogo atayibihari. Rero ubu unyico tubona nuko imanza zose ziciwe na sentare y'intango zitegerezwa guhinyuzwa
ntitwavuga ko zose ziba zakurikijwe neza, birashika ugasanga ntibarukurikije neza. Mugabo ubu ico tubona nuko niziba zakurikijwe neza, ababuranyi ntibarabitahura neza, bariyumvira bati ngira nitwashika imbere runo rubanza rurashobora guhinduka. Muri iyo nama yabaye mu ndwi iheze, Venoma Nirambona buramatari w'intara ya Gitega yamenyesheje ko ubukene bw'imiduga yo kunguruza abacamanza buzwi ku rwego rwo hejuru, ariko kandi akavuga ko ubwo bukene butotuma abanyagihugu badatunganirizwa. Ku rwego rw'ubutungane navuze ko bafise ikibazo kijanye no kwiyunguruza imodoka ndetse n'ibitoro. Ahanye ndetse twabishikanye ku nzego zo hejuru zishobora gufata ingingo kugira ngo ubwo buryo bwo kwiyunguruza buboneke. Ariko rero mu kurindira ntidushobora gushaka tuburira amaboko. Nico gituma twasavye yuko ubuzi bwose bwoshigikirana. Arahari imodoka itagiye gukora uwo munsi igatizwa abajejwe ubutungane bagashika ku rubuga hanyuma bagatunganiriza abenegihugu. Icyo kibazo rero turazi yuko inzego z'igihugu zikizi, twizeye yuko mu minsi kizova mu nzira, ariko mu kurindira tubwiriza gutunganiriza abenegihugu mu kugira urwo runani mu gufashanya, ndetse na jewe mu gihe baba bafise ibikorwa nshobora no kubaha n'imodoka ngiramo ntateguye kuja kuri tere, nkagera n'amaguru umugana nabo bagashika kuri tere gukora, kuko imodoka n'iz'igihugu zitegeza gukora ibikorwa vy'igihugu. Urongoye sentare nkuru ya Gitega avuga ko ibice birenga 90% vy'imanza ziteba gucika ari zijanye n'amatati y'amatongo, izo nazo zikaba zisaba ko abacamanza bashika ku matongo y'ababuranyi. U Rwanda warasohoye umutahe mpuzamakungu guta muri yompi Aloise Ntewiragabo ikekwa ivyaha vya genocide. Ntewiragabo yari koloneli ashinzwe urwego rw'iperereza mu biro bikuru vya gisirikare mu Rwanda mu 1994. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yaraganiye n'umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda Faustin Nkusi. Ko impapuro ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwarazitanze mu minsi ishize dusaba ko uyu mugabo Ntewiragabo uri mu Bufaransa yatabwa muri yombi kugira ngo ashyikirizwe ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda kugira ngo bumukurikirane. Nibyo rero koko twarazitanze kandi zamaze kugera aho zigomba gushyikirizwa. Mwatubwira ibyaha ashinjwa akurikiranyweho? Wenda ubu ngubu kuko turi mu rwego rw'iperereza ndaba ndenze kugira ibyo mvuga bijyanye n'ibyo aregwa, ibikorwa ndetse n'ibyaha, ariko icyangombwa nakumenyesha ni uko gusa izi mpapuro zakozwe kandi turakorana n'urwego rw'ubutabera mu Bufaransa kugira ngo ibyangombwa byose bikorwe, amategeko yubahirizwe, noneho atabwe muri yombi. Mbese kuki mwagombye gutanga urupapuro rusaba ko afatwa kandi muzi neza ko ari mu Bufaransa, igihugu gifite ububasha gihabwa n'amategeko cyishyiriyeho cyo kuba cyafata kandi kikaburanisha umuntu wese ukekwaho kuba yarakoze icyaha cya jenoside? Icyo navuga aho ngaho ni uko ibyaha icya mbere yabikoreye mu Rwanda, ibyo aregwa yabikoreye mu Rwanda. Byumvikana ko u Rwanda rufite ubwo bubasha ndetse n'ubushake bwo kuba yaza mu Rwanda kugira ngo abe ariho aburanira. Naho kuba twabyohereza mu Bufaransa kandi nabwo bufite ubwo bubasha bwo kuba bamuburanisha, ngira ngo ntacyo bitwaye, kuko gusaba umuntu wakoze ibyaha n'uburenganzira bwacu, ndetse bashobora no kumuduha, ariko bitanabujije ko ibyo twabahaye bigaragaza ibikorwa aregwa, ibyaha tumurega, nabo bashobora kuba banamuburanisha. Hari ibintu bibiri. Icyo dukora cya mbere ni ugusaba ko azanwa aho yakorewe ibyaha mu Rwanda akaburanishwa, ariko mu gihe basanga bitari na ngombwa nabo bafite iyo obligation yo kuba bamuburanisha. Ngira ngo rero byose byohereje amategeko muri rusange, ibyo twakoze byohereje amategeko, kandi basanze ari ngombwa banamwohereza kugira ngo abenere mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko se
kuba aya makuru yarashyizwe ahagaragara ku munsi umucamanza mukuru w'urukiko rw'insigarira rwa TPR, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwarashyiriho u Rwanda, Bramert, yari mu Rwanda azanywe n'ikibazo cya Kabuga Felicien nawe uri mu Bufaransa. Hari isano ayo madosiye yombi afitanye cyangwa se ni mpurirane itaragambiriwe? Icyo navuga nta mpurirane ihari, kuko ngira ngo uriya mushinjacyaha mukuru ari muri misiyo ye y'akazi mu Rwanda birebana na dosiye ari akurikirana ya Kabuga Felicien. So ntaho bifitanye isano, gusa nuko wenda abanyamakuru babajije umushinjacyaha mukuru n'ubujyanye n'iyo dosiye akagira icyo bisobanuraho, ariko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bukurikiranyeho ibintu biragabo bikorwa ku giti cye kuko icyaha ni gatozi, naho Kabuga Felicien afite ibyo aregwa ku giti cye, bimureba ku giti cye. Ngira ngo rero ntaho bihuriye. We nk'uko mubizi azajya kuburanira Arusha kuko niho yasabwe ko ajya kuburanira, ni nacyo kiri gisuzumwa ubu ngubu. Kuba ari ahangaha rero mu Rwanda ni uko birumvikana, ni ukuza kugira ngo arebe akusanye ibimenyetso bitandukanye, arebe abatangabuhamya n'andi makuru, kandi kuba yakorana n'u Rwanda kuri iyi dosiye ni ibintu byumvikana. Ariko nanone dosiye n'ibiragabo iyo iri ukwayo, twayisabye nk'u Rwanda, twohereza impapuro mu Bufaransa nk'ubushinjacyaha bw'u Rwanda kugira ngo noneho dusabe ko uyu mugabo nawe yafatwa, ariko by'ukuri ntaho bihuriye. Aho bihuriye gusa nuko wenda bose hari abanyarwanda wenda bakoze jenoside, bakekwaho jenoside, ariko by'umwihariko ntaho bihuriye muri rusange. Faustin Nkusi, umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe. Ijwi ry'Amerika ryarabonye amakuru yemeza kuri izo mpapuro zisaba ifatwa rya Colonel Ntibiragabo zageze koko mu Faransa. Twifuje kuvugana na Ntibiragabo canke umushingwamanza wiwe, ariko ntibirashoboka. Ni twabona umwe muri bo turaheza tubashikirize inkuru mu biganiro byacu biri imbere. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika risaminanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Unaho ni wa mwanya wo kubashikiriza inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki y'uyu munsi. Venuste Nshimiyimana. Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa munani umwaka w'1975 umwami w'abami Haile Selassie yitabye Imana. Haile Selassie yavutse yitwa Lei Tafari Makonnen, avukira ku murenge wa Ejersagor mu ntara ya Harare muri Ethiopia. Yabaye umwami mu mwaka w'1930. Afata izina rya Haile Selassie risobanura imbaraga z'ubutatu butagatifu. Mu mwaka w'1936 Haile Selassie yayoboye ibitero byahanganye n'Ubutaliyani bwashakaga kwigarurira Ethiopia. Uwo mwaka niwo yahunzemo ajya mu Bwongereza, ariko aza kugarurwa ku butegetsi mu mwaka w'1941. Mu mwaka w'1970 abamukunda batangiye kumuvaho ari benshi bitewe n'inzara yoguje igihugu cye, ariko agakora nkaho atabibona. Ibyo biri mu byatumye nyuma y'imyaka 4 mu mwaka w'1974 ahirikwa ku butegetsi na Mengistu Haile Mariam. Bivugwa ko yitabye Imana ku itariki ya 27 Kanama umwaka w'1975, ariko icyamwishe ntikigeze kimenyekana. Bamwe bavuga ko yagize ibibazo agiye kwisuzumisha kwa muganga bisanzwe, ariko abenshi bemeza ko yishwe. Hari abamunenga ko atashoboye kugeza Ethiopia ku iterambere, ariko arebwa nk'ikimenyetso cy'ishema rya Afurika. Abitwa abarastafariani bafata umwami w'abami Haile Selassie nk'Imana izahuriza hamwe abanyafurika bari hanze, maze akazabageza ku ntera nshya y'amahoro n'uburumbuke. Abarastafariani bafite abayoboke bagera ku 800,000 mu isi yose. Inshuti mwese mukundira radiyo Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye Mokbida yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi, kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Mugira amahoro, umunsi mwiza.